rwandiko ijambo ririmwo mokre novuga irimwo ni HOMME and DETRESSE. Iryo jambo waribonye? Abagabo mu gahinda, abagabo mu marira n'amosozi, mo abagabo bihebye, HOMME muri perte psychologique, bakeneye ba simvuga ngo bakeneye psychiatre kuko HOMME and DETRESSE oya n'abantu bari mu gahinda. Je yeshamwe yesa bundarize byukuri yego yesa bundarize imaze no kurivuga ko daye nitwagwa n'umugabo wo mu Kayanza ko ishira hamwe ryabaye umugabo rigashira hawo byari binyegeje abagabo bari mu gahinda ni benshi ariho kwa kino gihugu kuko ne bya bindi bavuga ngo umugabo ngo imfizi bo cumiswe ntiboroga umugabo wisanga y'abagabo nzi benshi bataningo bagahunga bakaja ahantu mu makungu bagaheba yego ndaza umuntu abantu usanga asiga ne telefone agasiga n'impuzu agasiga ibintu byose akitwarira agatike gusa kugu akurira nk'ibisi akabesha uzomushikana Zambia akabaragiye umuryango rimwe mu gatanga kuvuga ngo umuntu baramenyuruje byagenze ukuntu kumbe umugabo mu gahinda yarakunze jewe ntacyo bishobora umenye ko ko ndayo yacyumbiyeho kandi ko naracyandikako iryo cyo bagabo mu gahinda kuko muri Bibiliya irakwereka abagore beza imice ibiri hari abagore beza bivuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe uwo n'umugore w'ubwenge abagore b'ubwenge bariho hari n'abandi bipfa umugabo basambura ingo zabo bakazisambuza amaboko yabo kuko umurongo uvuga hama kubera bagiye bakagira ubwenge buke bakoshwa n'abandi kuko mu bisanzwe Papa Utamu iyo wigiye kuwananiwe nawe urananirwa rero abantu hari abantu babingare bakananira abagabo bagaca barondera abandi bagore bakabosha kunanira abagabo babo noneho bakabitsinda canke ishirahamwe ry'abagarariji ry'abagore bananiye abagabo umuntu yamara kurigwamo avuga ibiturira gusa bugaca bumunamukerako adahagaritse unstoppable urumva ngo yufuma ahantu uhako bana umugore aregeteranye hakaba n'umugore tubona mu gice cya 2014 muri migani nyene yigenza aho no migani gusa umugore yigenza hakwigenza inyenda muvana hari abagore baremye mu gushwana gusa niyo umugabo atekereje ati ndarondera ikintu ko bigenda kose dupfa dushwana hakwigenza abagore bakigenza hari n'abagore ingare kabisa yego agomba kuba umugabo mu rugo tumne burya watize mu raje ahantu mu rubanza ugasanga no mu kuvuga ijambo umugore niwe arifise umugabo ari ngaha hari aho usanga batanze nk'agakadu ugasanga umugore niwe umugore akaba bavuga ijambo umugore akaba bavuga ijambo batanze agashimwa ahantu umugore akaca avuga wanashika mu rugo uri kuraganiza abashitsi akagucira mu ijambo ntibimvire kuravuga ariko mana we biragoye mu tuntu n'utundi rero ngiye kugarukako ni ikintu mbona menga narayimbonye aho mw'ijoro ryakeye ku munsi w'ejo kiriko kiravugwa hirya no hino n'urwandiko nabonye muri ministere de l'intérieur di développement hagati mu gihugu n'umutekano nabonye ubwo rwandiko uwo rwandiko ijambo ririmwo mokre novuga irimwo ni HOMME and DETRESSE. Iryo jambo waribonye? Abagabo mu gahinda, abagabo mu marira n'amosozi, mo abagabo bihebye, HOMME muri perte psychologique, bakeneye ba simvuga ngo bakeneye ba psychiatre kuko HOMME and DETRESSE oya n'abantu bari mu gahinda. Je yeshamwe yesa bundarize byukuri yego yesa bundarize imaze no kurivuga ko daye nitwagwa n'umugabo wo mu Kayanza ni ishira hamwe y'abagabo bari mu gahinda birahari
HOMME and DETRESSE. HOMME and DETRESSE. Irahari kwe. Komerezaho rero. Amabi akorerwa abagabo. Abagabo. Aka kantu rero nakabonye. Urumva rero ryarayigenewe ku mugaragaro. Umugaragaro. Ko rikora rirafise na president. Rirafise urwandiko rw'umushikiranganji. Rubemerera yuko bagiye gukora. Martin Interetse. Narbonye cyo kwe. Nace na posting. Abara basitatizawe. Ababisiminira baravuga murabona ko hari ngora. Apôtre rero kirashaka ko tugaruka ko tuganire. Ega ndakubwiye tutanaganira. Uja hari umuntu ashava ngo abagabo ngo amosozi y'abatemba ajya mu nda. Abandi zamaze kutura. Atare gutema ajya hanze da. Hari abagabo inda zamaze kutura amosozi. Yego. Tagoye kumima. Anegusa. Ikibazo naho mutwega birakorera. Unya birakomeye. Kabigashwe ngo nkaka. Kandi ugiye kuraba. Amavesi amaze imisi afata abagabo muri no minsi. Impamvu ciye tuzibona ahubwo. Rero ntitwari tubizi ko ari iyo. Uko wumva avesi ziya ndwara zifata umuntu nyine akaba paralyse. Ubwonko bukamugara. Accident vasculaire cerebral. Ubwonko nyine bukadegera. Ugasanga igihimba kimwe cyaragiye ntikiri ku muntu. Abagabo mu gahinda. Abagabo mu gahinda rero ku munsi w'ejo yabaye inkuru ngaha mu gihugu. Abantu bose tubona ibi bintu abantu babisabye ni bande. Ko twabonye ubushikiranganje bwavyemeje. Bwavyemeje kubera babonye ko hari ikibazo nyine kwabo bantu. Ibi bintu ubibonye wewe wibajije kiga Apôtre. Wanagomba umva ko ari shiramwe wari usanzwe uzi je byabaye niho nari ngirimenye. Wowe ubivuga ko iki mwicamake. Icyo ndabivuga ko coco nuko ishirahamwe ryabayeho umugabo rigashiraho n'ivyari binyegeje. Abagabo bari mu gahinda ni benshi. Hariho nka kino gihugu kuko ni bya bindi bavuga ngo umugabo ngo w'imfizi bucumiswe ntiboroga umugabo wisanga y'abagabo nzi benshi bataningo bagahunga bakaja ahantu mu makungu bagaheba. Yego ndaza umuntu abantu usanga asiga ni telefone agasiga n'impuzu agasiga ibintu byose akitwarira agatike gusa akurira nk'ibisi akabesha uzomushika Zambia akabaragiye umuryango rimwe mu gatanga kuvuga ngo umuntu baramenye uruje byagenze ukuntu kumbe umugabo mu gahinda yarakunze ntacyo mushobora urabyumva ati sindi umuvuzi rero ibyo byose biva ku mugore. Rero abagore usanga bameze nabi ingari Bibiliya handi besha rero abagore bana Bibiliya abagore bose se babi oya beza bari hari abagore abagore beza batuma mbere n'imibereho y'umugabo imera neza basanga umugabo mbere arifiriye imbere muzuri n'abandi rero ari bagasusa ntumbaye gasusa amasema gasusa ntumbabe urumva rero icyo bituma Bibiliya hari boreka hari handasomye muri Bibiliya umbaye igone ko ndayo yacyumbiyeho kandi ko naracyandikako icyo cyo bakamugaye kuko muri Bibiliya irakwereka abagore beza imice ibiri hari abagore beza bivuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe uwo ni umugore w'ubwenge. Abagore b'ubwenge bariho hari n'abandi bipfa umugabo basambura ingo zabo bakazisambuza amaboko yabo kuko umurongo uvuga hanyuma kubera bagiye bakagira ubwenge buke bakoshwa n'abandi kuko mu bisanzwe Papa Utamu iyo wigiye kuwananiwe nawe urananirwa rero abantu umenya mwicamo hari abantu babingare bakananira abagabo bagaca barondera abandi bagore bakabosha kunanira abagabo babo noneho bakabitsinda canke ishirahamwe ry'abagarariji ry'abagore bananiye abagabo umuntu yamara kurigwamo asanga ni ngorane wa rugo akarusambura ugasanga ananiye umugabo do ugasanga ni kibazo uwo n'umugore atari mwiza hari n'abagore beza b'ubuntu hariho abagore batubaha abagabo ni condition kubaha umugabo. Bibiliya ivuga ati nta yindi shwa n'ibintu biri ngaho n'itegeko umugore ategeza kubaha umugabo umugabo nawe akagaruka agakunda umugore urukundo n'ubw'umugabo ariko kuba icyubahiro naco igitangwe n'umugabo niyo umugabo arekera mu rukundo ku mugore aramurenganya ariko aramurenganya narekera mu cyubahiro iryo tegeko nta Imana yamuhaye narekera mu respect icyubahiro Imana izo mu unyuba iyo rero ibi bintu bibuze ni ngorane rero hariho n'abagore usanga ari binebwe
ariko hano abagore beza uzomubona mu gitabo c'imigani cyo ca 31 uzosanga umugore mwiza w'ibikorwa akundwa n'umugabo akamuvuga neza, abana bakamushima, ababanyi bakamushima, akavuga ati uriya mugore n'igitangaza bariho mwenawa ati kuba rugero n'abagore bubaha Imana ugasanga bubaha n'abagabo babo, hari n'abagore bafise ingeso nziza uburyo umugabo n'ubwo ugomba gukora amakosa ataronka muco. Hariho n'abandi rero ungese abagore tubona muri 2019 mu migani umugore yitora gusa wari Salomo yavuze ngo wofuma wibera kure mu gihugu cy'ubweranyanga n'ubugaragwa hakubana n'umugore yitoraguza urabyumva wakunda ushika muhira ati wanahora zikabimworana ati nikibate wagiye wa murago ukundaba naye shika muhira ati Dogo nibibazo usanga abandi bashitse mbere ngo baranaramukanya kandi waramukanije kwitora gutya bibiri ko bakavuga ngo ati umugore aregeteranye hari umugore yovuga kuva mu gitondo izuba rikarengera hariya kwa Gisakete urabona muri misozi hariya bikira misozi miremire atanaga kwabarashiramo ari umurongo umwe yumvira nk'ibyo rero avuga uko kandi ariko avuga nabi yego avuga ibiturira gusa mugacho munamukera adahagaritse unstoppable urumva ngo ufuye ahantu uhako bana umugore aregeteranye hakaba n'umugore tubona mu gice cya 2014 muri migani nyene yigenza abone mu migani gusa umugore yigenza hakwigenza inyenda muvana igaronge hari abagore baremye mu gushwana gusa niyo umugabo atekereje avuga ati ndarondera ikintu ko bigenda kose dupfa dushwana hakwigenza abagore bakigenza hari n'abagore b'ingare kabisa yego agomba kuba umugabo mu rugo kimwe burya watize mu rwanda ahantu mu rubanza ugasanga no mu kuvuga ijambo umugore niwe arifise umugabo ari ngaha hari aho usanga batanze nk'agakadu ugasanga umugore niwe umugore akaba bavuga ijambo umugore akaba bavuga ijambo batanze agashimwa ahantu umugore akaca avuga wanashika mu rugo uri kuraganiza abashitsi akagucira mu ijambo ibyo uri kuravuga ariko mana we biragoye ugasanga abagore bagatetereza bamwe kwitirirwa umugore wumva nawe ari ingorane maramara mugora kubitana baravuga bati ujye mugore n'uwandi n'umugabo wa naka twabonye umugabo wa maramara kubera ingene bamuze ku gasozi umugore w'umusambanyi umugore w'imborerwa umugore atukanira kwibarabara umugore w'ataco yibanga kandi bamutwaye akubesha ko ari umufasoni yego donko warengana bavuga tujya mugore n'uwa naka wavuga ati warengana waramutse abantu ati ko tutakumenyaga mutanga umwe ati gende uyu n'umugabo wawundi abo wawundi nawe baca bavuga ati wawundi ameze gute bagaca baryana inzara bagahanyurana ku mano bati hayi kawe kumbe n'uyu n'ingorane hariho n'abandi bagore bibiri bakunda bakazuru gusa ubwiza gusa koga gutambuka ariko Bibiliya ibagereranya n'impeta y'inzahabu iri mu zuru ry'ingurube zuru ryakosho igitabo cy'imigani igice cya 11:22 11:22 ngo umugore w'akazuru gusa bari katazi kororanya ubu yameze nk'impeta y'inzahabu yambitswe mu zuru ry'ingurube hayingurube usanga yambaye inzahabu yambitswe mu zuru utakagurube karaho ni keza ibyo nibyo ntibibaho inzahabu ingurube yambaye inzahabu iyo naho biba bihetse ibitaye agaciro iyo nzahabu bivuga rero uko birivuga ngo umugore w'ubwiza gusa yirata inzoba akirata amataye akirata ubwiza maumbiri ingene yubatse Imana yamuremye ko yisiga amafu akitunganya neza n'ibiki byose gusa umugabo ntiyubaha umugabo ntagira igikorwa akora mu rugo ntahindera abana
si wa muntu w'ingeso nziza n'ubwiza gusa iyo ni ngorane ni impeta y'inzahabu yambaye uzuru ryakoshe wowe muzuru ry'ingoro rero ibi byose turiko turavuga ugiye kubisoma ni bya bintu usanga byegeranye ugasanga hari abagabo bagiye mu gahinda avese ngo barumiwe tudashyizemo rero ko hari abagabo bakubitwa umugore akubita umugabo yego akawukubita umudahara akaguhana umudahara n'ibimamiro kabisa kandi ikibabaje rero umugabo akubiswa ntabivuga uyu ubu bigiye guca ahagaragara arabeshe yuko ngo amatara yazimye akagonga igihome agiye kwa muganga kumbe n'urumamiro rwo mu mutwe yari yamubwiye yamumango n'ikibazo umugabo ajya kwemera ko kubitwa n'umugore oya nibyo ukunda mugabo cyangwa bimaramara hakaba rero n'abagore babi burundu wa undi nyene ari mubi nyamo biri yabaye mubi shetani yego ni wa mugora kubana mubi agaceza akavyigisha n'abana ku buryo n'abana usanga banka papa wabo kuyo usanga umugore w'umuntu aje inama n'abana yavyaye no gukubita se bakamugigiza wimvira ati ndaza kumwanduranya muce munsi bakabakoranira abana na nyina bakagukubita uwo mugabo wumva afise isaganizo he ubuhemero ni he hariho n'abagore usanga guteranya n'imiryango y'iwanyu yose ugasanga ntakeneye umuntu n'umwe wanyu yinjira mu rugo iwawe ni ikibazo hari umwe yambwiye ati jeni narongora wiyumvire uraba urukundo ruba hagati y'umuhungu na nyina umwana nyina tuvuga bagahebana umugabo ugasanga mama wawe ntashobora kwinjira mu rugo rwawe ugasanga ntacyo ushobora gufasha myoko na kimwe uzemerera yakuruhiye kubera umugore ni ukuvuga hari ibikomere abagabo bari muri bagendana kandi kibabaje iyo ugiye kwitwara gituma bashize shirahamwe irahabona ntibatsinda kuko umugore ageze imbere ya sentare ashikarira ararira ati yarangesheje ntimumubona yamurira rero sentare kumva ikigongo babacaba ngo mu ati ko buri kose umuntu arababaye umugabo agatarura kugira ishusho ya shitani imbere ya sentare kandi ariwe victime muri runo rwandiko rero Apôtre hari ivyerekeranye n'umwavoka ngo bagiye kuza arahabwa yego bakwiye assistance yega nk'ubu ujya inyuma assistance jiridi nk'ubu ucisha kamera ngaho aho kuriye napo ukaraba abagore bagiye kurega abagabo ingene bangana utanga kandi abagabo bagiye kurega bamwe muri bo nibo ba victime mugabo kubera bazi yuko bashobora kubanyanyasa bakabasinyisha ibintu ku nguvu bakabasinyisha ibintu abagabo bariyagira kumaramara cyane ibintu by'agateza soni nyine avuga ati agaheba akavuga ati no ako ibintu bigende kubase nta kibazo ndemeye bigume mwibanga iteka ukunuko mugasanga wapi ni ikibazo rero ishaka ko ribayeho rero ahubwo unyaragase uyu muntu rirongoye ntihagire umuntu agutanga kumuha ikiganiro umuronderekana agusigurira ibyaryo kandi wanashaka hari umuntu akirungikiye ejo wabonye ikintu yambwira ati ntabara uyandikishe hakiri kare uri mu nimero za mbere mw'iryo shirahamwe uwo muntu hari n'abandi ati mutanga hari n'abatarakibona rero iryo shirahamwe nuko nyene ati rije riteba kuko turarembye Egatiko bashobora kuba badufashije twe tutarubaka tuzorijamwe hakiri kare ibyo hamwe burya nta burira tababaye yego kuri ndarijaho nta kaburimbo abagabo ni bumvirizwe aho basanzwe bari mu gahinda bahumurize amategeko abakingire kuko umugore ashobora kuba mubi ibyo nibisanzwe birabaho mugabo kandi hari n'igihe usanga ari abagore bahohotewe umugabo wasanga bafite amashirahamwe bavugira menshi mugabo ijya abagabo nibayijyambere HOMME and DETRESSE ni byiza yuko rero bavuga ati hari abagabo ntihabwa ibara nibarabe nyene nimba babona barembye bagira ikibakingira ni byiza bakingwa n'amategeko barondera n'avoka
abarihe umugabo agize ikibazo yituye iryo shirahamwe bagiye bati genda useruke wumve ibijyawe bandi bamurenganye. Apôtre ikibazo mfise ubwo bazoboneka nyene abantu babana icyubaro cyo kigabanuka ku bagabo bamwe baboneka gusa bene baratacho bacera mugabo bavuga ati n'ubundi narasinzira n'ubundi barenganijwe byamaze kurenga nabi usanga n'ubundi none ga Papa Utamu ngiringe n'umugabo yogenda mwibarabara aduma ku rusazi aburi carya akabura impuzu yambara yari yarondereye umuryango bakamunyaga inzu bakamunyaga amatungo yose bakamunyaga n'abana umugabo akabama yibobo mwibarabara kandi yarakoze ibintu byose bakabimunyaga gutyo kubera umugore biragoye. None wumva uwo akeneye umuntu amuhagarariye ahubwo mu buryo bwihuse none umwe nabo umva akeneye abavoka kugira n'akababaro kabo kumvikana murongozi waje no kumwegera akatubwira aho bashobora kubishikamo kuko abantu bari muri interieur yarigeze gutanga ntuze raporo kandi yari bwemererwe hano bivuze ko yagiye rikabivuga avuye yuko iryo shirahamwe rimaze kwakira abagabo ico gihe bari bageze kuri 57 kandi ataruhusha afise bamaze kugitura bamaze kuba abamambere bayo bajya kuraba uwo muntu bati twebwe tumeze uko ibintu byacu bimeze uko none raba rero nk'umunsi rero rigiye habona uzohava usanga ahubwo emwe ribaye ishirahamwe rikomeye mu Burundi yarizo binone abagabo ko bahari kandi bafite ibyo bibazo hamwe nyene bikomeje bamwe bakari kuri ka gatsi kake ati toya tunamasozo umugabo atemba ja mugabo nakubariye harabi ndazamaze kuzu yego amarira ubu rero urumva ko jagiye habona reka tuzoraba ibyaje mugabo muragenda mubegere mwabatse Apôtre buhanurika abagabo bafise ibibazo nk'ibyo barije cyane bigende gute bo ubwa mbere hoho no kubagore kumbure naho nyine utange n'impanuro ariho kurijamo ni kimwe yego ababona yuko atari nisaganizo bafise ababona yuko mu miryango byakomeye sivyo atamuti numwe ushobora gutoboye ikibazo cyabo no mu bantu b'abagore babo uko birashoboka yuko avuga ati revoix de recours zose zarabaye kwiza twarahebye rero ni byiza yuko burya murambona no hanze hariho ibibanza nkorarebera mu mafilime rimwe rimwe aho abantu bafise ibintu bya depression bafise ibintu byabahungabanije mu mutwe no mu mutima bahurira ahantu bagahura bari nka 3 canke 5 canke 100 bafise nk'umuntu abumviriza bonyine bagashinga intahe bavuga ati jewe nagwaye umutwe kubera ibi nibi mfise ikibazo cy'umutima kubera ibi nibi muri kwa kuntu genda yaga n'abandi bafise mwene ivyo bibazo nabo ugasanga bimwe bigiye birakira bukebuke ni byiza yuko umuntu yegera abandi bafise ibibazo nk'ibyo afise hama bakaraba ko bashobora guterura umuti hamwe baritumwe iryo shirahamwe arigezo rero ryo usanga yega rero n'abafashije muri assistance kugira kame murumva abantu babe batora amasashe muri barabara ngo biruke ni kibazo ni kibazo kumbure kara kunashaka guraho nka divere ariko gusa ikintu cy'umu homme and DETRESSE mu gahinda cyane yuko navuze ati gahinda nimba bagashiza hagaragara butarongwa oya nisunze ibyo wavuze kono ne beza usanga bimwe bahari reka dusabe Imana aho gizitorohereza bariho abafasha beza bariho ama mbona rimwe na rimwe rigenda agastati kawe nkabona washize ku muntu natuka nawe nicyerekana ko beza bahari namaho akakamwe uzanga nicyerekana ko nawe beza neza simba ndakwishura ndakoraguriza beza neza uyu mugabo wafise agahinda no muri societe biraboneka araboneka ninge navuga ninge nabana n'abandi